murakoze. Nitwa Eline be nibigira nkorera ikinyamakuru yaga Burundi. Pise utubazo dutatu nyene iteka. Akabazo ka mbere reka ndagahere ndagafatire ku civugo c'amasengesho yo ku munsi wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa Mukakaro. Ico civugo cagira kiti twiyeze ntidusubire kwikwegera umuvumo mu kwigarurira itunga ry'igihugu. Nyene iteka none twovuga yuko by'ukuri mu mugambwe uri ku butegetsi mwigaruriye itunga ry'igihugu, kuko ari umugambwe uri ku butegetsi bisa nk'umuvyeyi agunga umwana. Mbeho mwasanze mwari mwigaruriye iringana gute? Mwarihanye? Utihanye none wewe muzoca mumugenza gute? Akabazo kagira kabiri, umwigisha wa kaminuza mpuzamakungu akaba n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Leonce Ndikumana mu nama y'ubutunzi conference débat iheruka yagize ati, reka ndabivuge mu rurimi rw'igifaransa ko yabivuze, l'économie nationale est une économie essoufflée. Gerageje kubivuga mu Kirundi ni kuvuga ko ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi. Nk'akarorero, imbere yuko muja ku butegetsi mu 2005 idolari y'abanyamerika urigereranyije n'amarundi mu kuvunja yari amafaranga arenga gato 1000. Ni giki none muriko murakora mutakoze mu myaka 20 mu mazi kugira ngo ubutunzi bw'igihugu busubire buheme neza? Akabazo ka nyuma, mu ruririmbo ruhayagiza umugambwe CNDD-FDD murongoye hari agace kagira gati, abarundi bose bishire bizane mu gihugu c'amavukiro atawanja canke wangura. Aho ni mu gihe hakiri abanyepolitiki harimwo ndetse n'abari mu ndongozi n'abahoze mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe wanyu, abo mu mashirahamwe adahana ivyicaro vya politiki, abamenyesha makuru bakiri impunzi. Muzotera intambwe ryari kugira ngo bive mu ndirimbo bije mu bikorwa? Murakoze. Twiyeze icivugo none abantu bose barera, wewe urera? Reka nta muntu numwe yera ngaha. Bavuga ko umuntu apanze nyabatu muri incuro 100 ku munsi. Pastor ari ntuze, pastor yasenze urakasunikiraho bagasoma kajya kantu yuko umuntu agerageza acumura incuro zinganuko ku munsi. Ari hano byanditse muri Bibiliya. Urumva rero nta muntu yera. Ugumugira eforo, ugumugira inguvu, wishiramo inguvu kugira urabe ko utera intambwe mu byo waburimwo. Naha rero vuga tuti twiyeze ndusuye gucanganya abantu, gucanganya ubutunzi bw'igihugu, kubera je narigeze kuba umunyamanga, kuba komiseri mukuru ajejwe ubuzima bw'umugambwe mu gihugu. Nande nagize urutonde rw'abasuma bose bagumye abanga. Kandi nasogokuru akiri president wa Republika yararufise. Muze uyu n'umusuma, n'uyu wese agara n'umusuma, n'uyu bose nari n'abatanzi. Kandi narifise n'ivyemeza. Muga nabo murabona ko yakora, yaje avuga ati ntangorane. Kandi byose byaterewe umuti atanumwe abimenye. Barabakonjega verbe bose bakavuga ati none yivye haje hamukure aje haje hatagira ivyo biba. Tukabipanga neza kandi byarashobotse, ntangorane zagiyemwo. Rero urumva ububizi ivyo byose nyine cyo mukuru w'igavuze ati amafaranga yose nigikogwa. Abagomba kuzibira bamwe bakura amahera hamwe bayatwaraho arika, kuko ari amahera tarika.
abashikiranganje bari ngaha hari amahera tarika bavuga bati aya mahera nayo kugura amabati igihumbi urumva amabati atariho ayo mahera ntagugwa ntasohoka eka bubirugaye rega hariho abamwe mu mushikiranganje bashavuye kubera adashobora gukura amahera hamwe ngo yashira hariyika urumva yakura aho bakora igikogwa bakayazana aho bagira inama nakarorero urumva bazanye aho bagira inama cyavuga ati twagize inama ingozi twakoreje miliyoni 112 ayabagiye mugabo bavuze kwigezo miliyoni 112 ari zizokora amazi mukorako amazi arakogwa cyangwa amahera nasohoka urumva rero n'urugendo nico gituma tuvuga tuti twiyeze ni imvugo nziza kuko nta muntu yera hajya ugiye kwisuzuma na wewe urashaka gusanga ku munsi wa 13 cyangwa 4 urumva uteza kuma wiyeza ubutunzi nibwifashe neza ati mu 2005 sinibaza kari wayivuze mu 2005 nibaza kari wayivuze avuze ati mu 2005 dolari ijya ku gihumbi mugabo ubu rishobora kuba ari meshi uko mukora iki mu 2005 idolari gihumbi jewe maze kugenda mu bihugu 63 uraza nze ndagutwara tuje turajana rimwe uzurabaza abantu ingene bipanze aha kwisi nagonda kubwire yuko yagize aha kwisi nagonda kubwire yuko ari ingorane nyinshi je namaze kuja mu bihugu byinshi amafaranga yavuye kuri 5 tugiye muri Turikiya siriko ndavugira Turikiya yavuye kuri 6 je nagiye uri 6 urigeze ku 40 rimwe matira rimwe ryagugwa 6 jewe umunsi najyayo ubwa mbere ubu uri kuri 40 kubera ndajeyo keshi ko ndafise n'abana bigayo byari viye kuri 6 je ku 40 kugwiza inshuro indwi basi mu Misiri muri Sudani nibindi none wocuvuga ngo mu 2005 Burundi ngo byari none twimbuye iki kugira ngo libe stable nataka kuja mu gihugu ca Emirates i Dubai idolari ryagugwa 3.36 nubu uyu munsi nakubwira idolari kuri 3.36 nagiye i Doha ifaranga ry'abakatari ifaranga ry'abakatari ryari kuri 3.63 nubu rirashari ngaho nagiye i Riyadh idolari kuri ayo nyene imyaka nka 30 irahera ridahinduye ugiye Bahrain irasumba idolari utwaye amadolari 100 baguha ama Bahrain 30 ku idolari 100 ugiye muri Oman idolari rimwe baguha ama Oman 18 17 kubera iki bafise igitoro biyimba barastabiliza ekonomi nibura yero riracanganyikirwa rimwe na rimwe rikaduga rikamanuka umva rero ibi byo kuvuga ngo ryari gihumbi aho igihe utari bwabeho idolari ifaranga ry'u Burundi ryangana n'idolari kera canke idolari rimwe yari amafaranga 3 canke 5 canke 100 basi rega bigenda birahinduka mbewe twege igihugu cy'u Burundi nitwege exporta nitudandaza hanze niturimba ubutare bwose buruzuye mbere nagiye guritonga ahantu mbona amabuye ariyo nsenza kuyapimisha nasanze yose ari ubutare buri hejuru kujya basokuru bagenda mu misozi bakazana ibuye bagaca bikubita mu muvuba bagakora umuhoro nasanze mo iryo buye rifise fere 88.6 kwijana mu murima wose wuzuye amabuye navuze none uru rutandara tuzorimamwo ikawa gute duteruye ibuye twumva riremeye tugiye kuripima dusanga n'ubutare ntiyarajya kutubwimba umunsi twataye kuvyimba umunsi twataye kudandaza amavuka tukadandaza ikawa tugasura tukayihiteka itorecha rimanuka mugatwicaye tuvugisha amajambo rizoduka urumva rero icyo turiko turakora ni iki
cyuko umwene gihugu wese aja ku kivi hama tukimbura tugashora ku masoko mpuzamakungu. Nico gitwa dusaba abantu bose boroshe imitima, abantu baje ku kivi bashore, kuko hariho n'umuntu abonye uwundi atanga ushora hanze acagira inzigo, si byiza. Ultimo ruri bishire bizane atawanje wangura, ati hari abo mugambwe bake bari hanze, aba journaliste bari impunzi. Ibintu by'ubuhunzi twe twaribayemwo bamwe harimo ibiharuro byinshi. Ku mpunzi iyo muri ko bavuga impunzi no kwitonda, kuko hari impunzi ziba zifise objective cyangwa ibivanye n'icyazijanye. Hariho aba journaliste beshi bamwe bari muri za RPA bari hanze, kubera murazi yuko nabo bari ko rakokeza kugira ngo habe gutembagaza ubutegetsi. Umva rero nabo nyene nta watashe ngo bamwankire, kuko abo leta yasize ku rutonde ikeneye gucira ku intoki. Ubucamanza bwo nivuga bati aha turashira ku intoki ntibashika 30. None abandi bakora iki hanze? Leta yarasohoye urutonde ati uyu akiboneka ndashira ko amaboko. Ubucamanza bw'u Burundi kajayo wavuze iki gitero hari ikindi cya gatatu kwitorera indongozi zikwiye kandi zimvuga kuri wowe ugashoza kubivyonga ngo n'abasoda ngo n'inkoni zikore. Hariho simvuga byinshi ku mpunzi bivana n'icyo umuntu yagiriye. Ugiye kubere kunaniye gutembagaza ubutegetsi uguma ufise izo ngorane z'ubutegetsi zawe. Mu mugambwe hari abagiye mu 2015 abo twita abafronde bariho bapiyo barufitikiri baonezime bakanyanga bumvuga n'abakuru baragiye kubera bari bavuze ngo umugambwe nibo bize ngo babaciye ko ngo byose barabishobora, babaca kugira basambura umugambwe basanga biranse baca barayanyaga. Je hariho n'umuzungu yabinyibwira ati twege mu 2015 twe twapanze gutsambura umugambwe CNDD-FDD timuga byaratunaniye mu biro turi babiri. Umva bari babaciye ko ngo bazosambura umugambwe. Uyu mugambwe ntusambuka, yose umugambwe twagiye hamwe turi nkaba ngo turawushinze umugambwe. Uyu mugambwe wavuye mu maraso y'abana b'Urundi bitanze, ugomba kusambura nabivuze nupfe uje gusaba uruhusha abapfuye hamugaruke ubusambure turabe. Uyu mugambwe wavuye mu maraso ugomba kusambura sesa gwawe upange turabe ko yasheshe ugaruka. Urumva ni birebire, nico gituma rero nkaba impunzi je ntazomvugira kuko bivana abari muri Tanzania bavuga ngo bazoje muri Canada. Urumva impunzi ziri sinibuka n'amakambi y'impunzi ariho umego zandutariyo mugabo bavuze yuko bahunze kugira ngo bazoronke uburenganzira ukuja muri Australia, ukuja muri Amerika, ukuja muri Norvege, bijya bihugu by'Iburaya. None nk'uyo wocuvuga ngo mutahukane kandi agomba kwigira Iburaya. Erega hari imbo nyinshi abagiye imahama, ntuzi ko warabonye umuntu ahunga atwaye passport, ntuzi ko bagiye kuri PAF bose bakaza passport gushika nayo passport zihera amakata zagahera tuko duraha abantu. Warabonye uhunga woca gutora passport ku kibuga kuri PAF. Urumva bafise bivana n'ingene abantu bagiye. Hari abagenda bavuga bati jewe ndi impunzi nzu bizonyorohera kuja anagushika kuri iki niki. Nico gituma burya impunzi ivuga iti nahunze amahoro n'umutekano ntayibaho. Abantu bose bajya bose uzokuva bari ko ravuga hari ibyo bahunze, hari ico bari bakeneye gushikako. None bavuga ko niyo mbare nawe ari impunzi. Niyo mbare general hari umusoda w'impunzi, umusoda yemera gupfa ntuhunga. Naho bari mu ntambaro jimbere bagakonjega verbe kwagenda. Nta impunzi zera kubiri impunzi yose iri hanze ni impunzi ifisi gituma.
nta mpunzi yahunze ubusa iriho ubu mu Burundi hari miliyoni 12,500 ziri mu Burundi hariho hafi miliyoni uri kwaca amahera hanze mu bihugu byinshi sindabivuga no havana hariho abarundi bamwe bisumamwe bateganya n'inkaratazi je ntibambaza hariho bakoregeranya hirya no hino mugabo umuntu impunzi yareye ivuga iti nk'akarorero twebwe amakambi ya Rukore Rumasi Mutenderi Karago Nduta Kanembwa Mukugwa ikambi ya Mutabira ya mbere ya kabiri ikambi ya Ujyankuru Mishamo Katumba izo ni kambi zahunze ubwicanyi bw'indwi na kabiri n'ice na gatatu bakivuga ko amahoro agabanutse bose baca bitahira mugabo uhunza avuga ati jewe buryo butetsi bwa David ndabutembagaze ndase ntumvise mu bubiri ko bavuze ngo bagwane bajya babivuze ndagoma nabasabe bazoja imbere mu kugwana bagira imbere nabo tugende cyo kimwe